Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abantu banduye indwara ya Ebola warazamutse wavuye kuri 3 none umaze kugera ku 9. Eugene Mukankusi araduhiye inkuru. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje mu ijoro ryo kuwa mbere ko mu bantu 9 bemejweho indwara ya Ebola umwe yapfuye. 7 barimo kuvurirwa mu bitaro byo mu murwa mukuru Kampala, naho umwe yari mu bitaro byo mu mujyi wa Mbale biherereye mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'umupaka n'igihugu cya Kenya. Iyo minisiteri yavuze ko abarwayi 8 bose bameze neza kandi ko abantu 265 bageze aho bahurira nabo bashyizwe mu kato. Muri uku kwezi ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryavuze ko Uganda yatangije gahunda yo gutanga urukingo rw'indwara ya Ebola yaturutse muri Sudani ruri mu igeragezwa. Inkingo ziriho ubu n'iz'ubwoko bwa Ebola yitwa Zaire mu bihe bya vuba yari yabaye icyorezo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyorezo giheruka ni cya virusi yaturutse muri Sudani, kugeza ubu urukingo rwayo ntiruremezwa. Ijwi ry'Amerika muri Somalia ho umutwe wa leta ya Kisilamu waraye ugabye ibitero bikaze ku bigo bya gisirikare bitandukanye muri leta zigize Somalia yitwa Puntland. Leta ivuga ko ingabo zayo zabivunnye nabi cyane zibicamo byibura 70. Eugene Mukankusi arakomeza. Mu kwezi kwa 12 Puntland yatangaje igitero gikomeye cyo kwihimura ku mutwe wa leta ya Kisilamu no ku mutwe wa Al-Shabaab ukorana na Al-Qaeda. Yigambye kandi ko kuva icyo gihe yishe abarwanyi b'abanyamahanga babarirwa muri 100, inigarurira ibigo byinshi by'umutwe wa leta ya Kisilamu. Puntland yanavuze ko yatumye umuyobozi mukuru w'ingabo ayamanika. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Puntland, Mohamud Fadigo, yagize ati: "Mu ijoro ryakeye nyuma ya saa 6 z'ijoro, abarwanyi ba leta ya Kisilamu baduteye mu birindiro byacu twari duherutse kubohoza, bafite imodoka y'ubwiyahuzi n'amabombe ku mapikipiki. Abarwanyi benshi ba leta ya Kisilamu barwanira ku butaka batugabyeho igitero kandi n'ubu imirwanire cyakomeza." Ibiro ntaramakuru bya Somalia byatangaje ko abashinzwe umutekano basubije inyuma ibitero byagabwe ku birindiro bya gisirikari mu bice bya Hagaro na Togo Jesser by'imisozi ya Karmiskad ya leta ya Puntland. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International uratangaza ko ruswa yiyongereye cyane mu bihugu byinshi muri iyi myaka 10. Fidel Niyongabo yateguye inkuru. Iryo tohoza n'igipimo ca ruswa mu nzego za leta mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi iryo shirahamwe ryama risohora icegeranyo caryo uko umwaka utashe kuri ruswa mu makungu. Kaba ryasanze ibihugu 47 ku bihugu 180 ryakoze ko itohoza vyavyifashemwo nabi cyane mu mwaka urangiye kurusha mu myaka y'imbere yaho. Ryatangaje ko urugero rwa ruswa mu makungu rubandanya kuguma ruri hejuru cane. Ni mu twigoro two kugabanya ruswa tubandanya kutagira ico dushikako. Itohoza ry'iryo shirahamwe ryerekana ko igihugu ca Denmark kiza mu kibanza ca mbere mu bihugu aho urugero rwa ruswa ruri hasi cyane n'amanota 90. Ico gihugu gikwirikirwa na Finland ifise amanota 88 hamwe na Singapore ifise amanota 88. Nouvelle-Zélande yavuye mu kibanza ca gatatu ija mu kibanza ca kane n'amanota 83. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye ku manota 69 ija kuri 65, nukuvuga ko yavuye mu kibanza ca 24 ija mu kibanza ca 28. Mu bihugu vyo ku mugabane w'Uburaya byatakaje amanota birimwo Ubufaransa bwakorotse amanota 4 uja mu kibanza ca 25 aho bufise amanota 67. Ubudagi buri mu kibanza ca 15 n'amanota 75 bwatakaje amanota 3 buza mu kibanza kimwe na Canada. Sudani yo mu manuko iza mu kibanza ca nyuma n'amanota 8. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu y'igice cya kabiri. Turareba cyane cyane uko byifashe ku mugabane wa Afrika. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi aratangira ejo kuwa gatatu uruzinduko rw'iminsi 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byo azaganiraho na Perezida Trump harimo ibibazo by'ubucuruzi n'iby'abimukira. Mu cyumweru gishize Amerika yirukanye abahinde barenga 100 badafite ibyangombwa byo kuhaba, iburiza indege ya gisirikare irabatwara. Fidel Niyongabo arakomeza. Abategetsi b'Ubuhindi bafise icizere ko urwo rugendo ruzorangwa no gukorana gushasha kandi gufisa akamaro gakomeye kurushiriza hagati y'ibihugu byombi.
yamara abitegereza ibintu n'ibindi bavuze ko Modi na President wa Amerika Donald Trump bazoganira ku bibazo bitoroshe vyerekeye ubudandaji n'abimukira, ibibazo President Trump ashimikirako kurusha ibindi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubuhindi Vikram Misri yatangaje ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika ikomeye cyane. Modi azoshika i Washington nyuma yo kwagendeye Ubufaransa aho yitavye inama mpuzamakungu ku bwenge bukorano. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubuhindi yavuze ko ubudandaje bufise akamaro gakomeye cyane hagati y'ibihugu vyompi kandi ko Ubuhindi bwafashe ingingo zigenewe kwerekana ko bwiteguriye kwishura ku mpungenge President Trump afise. Trump yashize Ubuhindi ku rutonde rw'ibihugu bitangisha amatagisi y'umurengera ku bidandazwa bivuye muri Amerika. Abategetsi b'Ubuhindi bashaka kwirinda ibibazo mu vy'ubutunzi na leta zunze ubumwe za Amerika, bakaba batangaje mu ntango z'uku kwezi ko bazogabanya amatagisi batangisha ku bidandazwa bimwe bimwe bivuye muri Amerika. Ivyo birashobora kuzozanira inyungu amasosiyete yo muri Amerika ashorera ibidandazwa hanze kayakora amapikipiki n'imodoka vyo ku rwego rwo hejuru. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa Transparency International wasohoye icyegeranyo cyawo cy'umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko twabibonye mu mwanya ushize. Ruswa yariyongereye cyane mu bihugu byinshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni ukuvuga Afurika y'abirabura. Byifashe bite? Turabibaza Temistocle Mutijima. Uyu muryango uravuga ko ingamba zidafashije zo kurwanya ruswa zikomeje kubangamira ibikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu bihugu byo muri aka karere. Muri iyi raporo y'ibyavuye mu bushakashatsi bwabo bw'umwaka ushize wa 2024, umuryango Transparency International uravuga ko 90% by'ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara byagize amanota ari munsi ya 50%. Gusa ukavuga ko hari ibihugu bike byo byashyize umuhate mwinshi mu kurwanya ruswa ndetse bigatera intambwe idasanzwe muri uru rugamba. Ibyo birimo ibirwa bya Seychelles biza ku mwanya wa mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara n'amanota 72%. Seychelles ikurikirwa n'ibirwa bya Cape Verde bifite amanota 62, ku mwanya wa gatatu hakaza u Rwanda na Botswana binganya amanota 57. Transparency International ivuga ko mu bushakashatsi bw'uyu mwaka wa 2024 ibihugu biza mu myanya ya nyuma byarushijeho kujya habi mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Ibyo birimo Sudani y'Epfo ifite amanota 8%, Somalia ifite 9 na Guinea Equatoriale ifite 13. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, u Rwanda nirwo ruza ku mwanya wa mbere n'amanota 57%, rukaba ku mwanya wa 43 mu bihugu 180 byakorewemo ubu bushakashatsi. Rukurikiwe n'igihugu cya Tanzania n'amanota 41%, kikaza ku mwanya wa 82 ku isi. Umuryango Transparency International uvuga ko mu gihe kingana n'imyaka 10, ni ukuvuga kuva mu 2014 kugeza mu mwaka ushize wa 2024, iyi Tanzania yazamutseho amanota 10%. Uyu muryango uvuga ko intambwe Tanzania yateye yaturutse ku ngamba zafashwe mu guhana abategetsi bahamwe n'ibyaha bya ruswa. Ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, Tanzania ikurikirwa na Kenya ifite amanota 32%, ikaba ku mwanya w'121 ku rwego rw'isi. Nyuma haza Uganda n'amanota 26%, iza ku mwanya w'140 ku isi. Uganda ku rwego rw'akarere ikurikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amanota 20%, yikaba ku mwanya w'160 ku ruhando rw'isi. Ni mu gihe Burundi bufite amanota 17%, bukaba ku mwanya w'165 ku bihugu 180. Umuryango Transparency International uvuga ko muri Afurika mu gihe amazi y'imyuzure akomeza gutembana imisozi ari nako asenyera abaturage, ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kuri uyu mugabane ari ikintu kitagibwaho impaka. Uyu muryango ugereranya ko kuri dogere Celsius 2 z'ubushyuhe ziyongereye ku bwari busanzwe, Afurika itakaza 5% by'umusaruro mbumbe wayo. Ukavuga ko ibihugu bya Afurika bikeneye nibura inkunga ingana na $2.8 billion z'amadolari y'Amerika ngo bibashe gushyira mu bikorwa ingamba za buri gihugu nk'uko bikubiye muri gahunda yemeranyijweho na Loni yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Uyu muryango uvuga ko nubwo inkunga iboneka ikiri yanga ugereranyije n'ikenewe, nitanga ubwayo igice kinini cyayo kimirwa na ruswa. Kubw'ibyo umuryango Transparency International ugatanga inama ko kongerera imbaraga inzego zishinzwe kurwanya ruswa ari ishoramari ry'ingenzi cyane ryageza abaturage ba Afurika ku kwihagararaho imbere y'imihindagurikire y'ibihe, bikanazana amahirwe y'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza akenewe mu kubaka hazaza heza. Noneho tujye mu Burundi. Imakamba ku mupaka n'intara ya Kigoma yo muri Tanzania nta gahunda zihari zo kurwanya icyorezo cya Marburg. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
ni ingwara twumve kabisa tugenda n'icambere tucumeze mu matwi yacu turamenya n'ukuntu ifata kuko ndayumva nyene vuga uko nyene byakurekure tuzosanga twayanduye tutabizi yego naribwo bura we kumva ingwara ngaha hafi na hafi urumva ntibura kugira ubwoba. Abo n'abanyagihugu bo kumugina mu Mabanda ari ntara ya Makamba ihanira urubibe n'intara ya Kigoma. Nubwo kugenekerezo rya 23 z'ukwezi guheze umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yategetse ko abanyagihugu bitwararika kugira isuku mu kwama bakaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, nta tudobo tw'amazi n'amasabuni twashizwe imbere y'amazu badandarizamwo. Abashitse ku mupaka bavuye Tanzania baramukanya ukuri kwamye nabo basanze mu Burundi. Mu biro by'abajeje uruja n'uruza naho nk'uko twavyiboneye nta ya miti yica imigera bisiga iharangwa n'isuku mu tuzu twa sugumwe tuhari ntirishemeye. Ijambo ry'bisanzwe mugabo kwa leta yakenewe hajya ugenda yongera ngo inyeze gusanga ku muryango none acaye none wumva kovuga ngo abikitwe ngaha ari umukarani umuntu ngaha aguma mugabo urabona ibisaba buryo bwinshi kugira pakurure ngaha. Ijwi ry'Amerika ryarabajije ababaho ku mupaka wa Mugina ko atawura ababwira iby'ico kiza nabo bati aya nta muswaye numwe aravuga ivyo bintu kandi ngaha ibisanzwe ni ko umupaka hakingezo nyinshi nico gituma boko amagirisha amakoraniro kira mwanya mu bisikiza giteye kugira ngo tumenye ne twocirinda boba hari hababugira n'abandi batabugira kubera atabantu barakitubwira ngo ko hari ingwara yaduteye kandi yica natwe gize tuvyumva ku maradiyo iyo oye kure. Uko kutamenya iby'iyo ndwara ya Marburg nivyo bituma batikingira. Numvise ukuntu bayikingira naje no kwikingira mu bandi ntacyo turamenya kuko urabona ngaha tubana n'abaganga icyo kintu hari bo botamwe kukitubwira ntacyo baratubwira urumva icyo gituma no kuyikingira bigoye. Ikintu ntaramenya neza nuko umuntu azokaraba muhiri wiwe canke azokaraba hashitse kucamwe no citaho namwe mutamanje guca ku maduka canke aho dukunda guteramira bagashiraho amazi hamwe no gusezerana ngiye guhora ndakaraba no nkubesha. Abo banyagihugu basaba ko bomenyeshwa ibijanye n'iyo ndwara. Cihutirwa nuko cohaguruka hakiri kare nayo handi inganda zosesekara umwanya utari muto kubera abarundi n'abandi bafite urukundo kuramukanye nto bibabuza ngo bikunde kandi bafite n'uburyo buke bwo kugenda barakaraba mu ibarabara izokoroha neza. Kireko dusaba leta nuko yo dufasha umutandao wo kumenyesha makuru iradio kugira ngo ngako mupaka twumvirize iradio kugira ngo hagize ikintu kiba mu gihugu kibaye kugira ngo tukimenye imbere y'igihe kitaradushikira hama tumenye two cikingira. Muganga Ndayishimiye David arongoye akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake amenyesha ko ku mipaka ya Mugina, Kabonga na Busoro bapima ubushuhe abahinjiriye bavuye Tanzania kugira ngo bashobore kubona abo baba bafise ibimenyetso by'iyo ndwara n'izindi nk'akaranda k'inkende. Nahakana ko abaca mu nzira z'ibinywabi ntibashobore kubapima arico gituma asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo abo bantu ntibazokwegera abarundi mu kwinjiza ibyo biza. Muganga Ndayihimbaze David aremera ariko ko bagize intambamyi. Ariko turafise nk'ibibanza ikabonga nk'ikibanza ca Kabonga na Rusoro ni ibibanza by'ukuri bikwiye gutunganywa. Mu misi heze aho habereye aho Tanganyika imeze idugiye ikarenga aho yagera hari ibikoresho bimwe byagize ikibazo, hari amakontine twakoreramo yari mu mazi. Rero ico ni ikibazo gikomeye c'ibikoresho. Asaba abaganga ko bokwikingira kugira ngo bashobore gukingira abandi. Abajejwe amagara y'abantu barakwiye kandi kwigisha ibimenyetso by'iyo ndwara abaje kubitura bose n'imiburiburi rimwe mu ndwi. Abajejwe intwaro nabo bo kwibuka guhimiriza abanyagihugu igihe cyose babagirishije inama. Abajejwe imipaka bufashanya n'abaganga kugira ngo bafashanye ntihagire urengana adapimwe. Ubushikiranganje nabwo bwotunganya neza aho abinjira bapimirwa kandi bagatanga ibikoresho bikwiye aho hose abinjira mu Burundi baca bavuye mu bihugu byo hanze. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yaho President Donald Trump ahagarikiye ingendo z'impunzi zagombaga kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guturayo, abanyekongo bahungiye mu Rwanda bari mu myiteguro yo kugenda barahangayitse cyane ubu ngubu kuko bamwe muri bo n'urugero barangije kugurisha imitungo yabo. Fulgence Hakuzuwera aratubwira ibyabo ku buryo burambuye. Mu bihumbi by'abahagarikiwe izi ngendo hirya no hino ku isi harimo n'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze imyaka isaga 20 mu Rwanda. Abo bose bakomoka mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru.
Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika bari mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo ahari ahasaga 11,000 mu birometero hafi 200 uvuye i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bagaragaje umubabaro batewe no gusubika iyi gahunda, cyane ko hari abari baramaze kugurisha ibyo bashakashatse ngo byunganire inkunga nto impunzi zisanzwe zihabwa. Mugisha Claude ukomoka muri teritwari ya Masisi atunze umuryango w'abantu 5. Numwe muri bo wari waramaze kugera aho ategerereza indege ndetse yaramaze n'ubukatisha itike. Batubwira yuko kuri tariki 3 tugomba kuba twuriye indege tugeze ku kibuga cya Amerika. Tariki 5 tukaba twahageze. Bigeze aho biza guhinduka, ariko bihinduka imitungo twari dufite cyase utuntu twari dufite twaratugurishije, nta na kimwe dusigaranye kugeza ubu tuvugana. Ko n'akazi twari dufite k'ibiraka twageze aho nabwo dusanga karabuze, kagiyemo abandi. Gatungo Kaburimbo wari waramaze no gukura abana mu ishuri kuko bari bugende tariki 28 z'ukwezi kwa mbere gushize, nawe akagenda mu cyumweru gikurikiyeho. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kuri we kongera kwiyubaka habiri kure nk'ukwezi. Ku rugero nkanje abana banje bari kuzagenda ejo kuwa kabiri, nanje nkabakurikira mu kindi cyumweru gitaha, kuko itariki zacu twese twari tuzizi zo kuzogerayo n'amasaha. Zo rero ntibizareka kudutungura no kutubabaza cyane. Gutangira kuri ndagironinka nyuma ya 0, urabona iyo wamaze kumara ibyawe gusubira gutekereza n'ibyo bitekerezo byonyine byo gutekerezaho ndi bukuri ibindi byonyine birantarakasa bikangeza kuri. Nubwo ari amahirwe bose baba bifuza yo kujya muri Amerika ngo basezerere ubuhunzi n'indi mibereho bita ko ari mibi, imyiteguro no gushaka ibyangombwa byabatwaraga amafaranga impunzi idapfa kubona mu buryo bworoshye, kuko babwiye Ijwi ry'Amerika ko ari hejuru ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bituma hari n'abafata amadeni bazishyura bagezeyo, ari byo biri gutuma benshi babunza imitima bibaza aho bazakura ubwishyu. Urabona kwitegura kwa hano biragoye, bamwe bari bafashe amadeni baragenda mu mashyirahamwe, baragenda muri rwiyemeza mirimo kugira ngo babone amafaranga yo kugira ngo bitegure. Urumva ko byahungabanyije cyane abantu. Buriya hari nk'abantu baba bariyemeje imirimo yo gutanga amafaranga, nk'abantu bagiye muri wese hariya ubushobozi bwo mu nkambi ntabwo babona amafaranga agwagije y'imyiteguro, kandi urimo mpunzi nawe urabona ubuzima uko bwo mu nkambi uko bumeze. Ubuyobozi bw'impunzi muri iyi nkambi ya Nyabiheke bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko buhanganye n'ikibazo cyo guhumuriza abahungabanyijwe n'iki cyemezo. Maniragaba Bosco niwe uhagarariye impunzi. Barahungabanye, ntabwo byabura, hari imitungo yabo, hari abakoraga amabizinesi atandukanye, ariko bakaba barabashije kuyatanga basigira abandi cyangwa se bagurisha, ariko kuri ubu ngubu bakaba wenda babwiwe iriya nkuru yo kuvuga yuko bitagikunze. Urumva ntabwo bareka kubabara, rwose birababaje. Natwe ubwacu nk'abayobozi babahagarariye byaratubabaje cyane. Twababwira yuko bagomba kwihangana bakabyakira, kandi n'ubundi bagakomeza bagatangira kwiyumva yuko bagomba gutangira ubuzima bushasha. Ariko biragoye, ntabwo byoroshye. Ntutekereze yuko tubivuga gutyo kugira ngo ni ikintu cyoroshye, ni ikintu kigoye cyane cyane, kandi kugira ngo ubone ibyo wari ufite ntabwo ari ibintu byoroshye. Ijwi ry'Amerika imaze iminsi igerageza kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo yumve icyo rivuga ku isubikwa ry'iyi gahunda ryakunze kwishimira. Gusa HCR ivuga ko kugeza ubu itarategura ijambo rusange kuri iki cyemezo kireba zimwe mu mpunzi ziri hirya no hino ku isi. Nta mibare igaragazwa y'abanyekongo bari mu Rwanda bakomwe mu nkokora n'iki cyemezo cya Perezida Donald Trump wa Amerika. Gusa iyi gahunda yo kujya mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe babaga bayiteze, nubwo ari amahirwe abona umugabo agasiba undi. Imibare y'ishami ry'umuryango yo mu mpera z'umwaka u Rwanda habarurwaga impunzi zisaga 130. Izisaga 60% zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'umwaka ushize kandi abasaga 600 bari bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fulgence Kizwera, Ijwi ry'Amerika, Inyabiheke mu karere ka Gatsibo.
tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'igihugu uri mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba wa M23. M23 yashyizeho ubutegetsi bwawo bwo kugenzura nyine uwo mujyi, bwo gutegeka uwo mujyi no kuwuyobora. Ubwo rero ubwo buyobozi bwatanze ubutumwa ku bakozi ngo basubire mu mirimo, none birimo birasubira mu buryo. Imirimo yarasubukuwe kuri uyu wa mbere. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera ukorera Igoma. Nubwo ubuyobozi bwa M23 bwahamagariye abantu bose gusubira mu kazi kabo kuri uyu munsi, mu mujyi wa Goma ubwitabire bwari buke cyane ugereranyije n'iminsi yashize. Gusa serivisi za leta zitandukanye ziri mu buyobozi bw'umujyi zo zakoze kuri uyu munsi, nubwo abakozi bose babonaga ko batitabiriye akazi nka mbere. Umuyobozi mushya w'umujyi wa Goma yagaragaye ku biro bye ari kumwe n'umwungirije na bamwe mu bakozi batandukanye bari basanzwemo. Gusa ikigaragara nuko hari n'abandi bataje kubera ko bamwe bakiri mu buhungiro, abandi bakaba bagitinya ko umutekano wabo wahungabana. Ibindi bikorwa byitabiriwe kimwe n'ibindi ni iby'uburezi. Mu mashuri atandukanye yo mu mujyi wa Goma twabashije gusura kuri uyu wa mbere, nta cyahindutse cyane kuko ubwitabire bwari ku kigero cyo hasi cyane. Byasaga nuko abanyeshuri bari mu kiruhuko. Amashuri atandukanye yo mu mujyi rwagati no mu zindi karitsiye yo yafunguye, ariko abanyeshuri bari bake cyane. Urugero ni nko ku ishuri rya Complexe Scolaire Ushindi na Kami ziherereye muri komine ya Goma, aho twageze hari umubare muke w'abanyeshuri bari baje kwiga. Iri shuri risanzwe rifite abanyeshuri bari hejuru y'300. Umunsi wose warangiye hari abanyeshuri bari munsi ya 50. Naho kuri Complexe Scolaire Mikeno ry'idini ry'Abayisilamu riherereye muri komine ya Karisimbi, abanyeshuri bahamaze nk'amasaha 4 gusa ubundi bahita bataha. Umuyobozi w'iri shuri wanze kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko umubare w'abanyeshuri n'abarimu wari muke cyane, bityo batari bushobore kwigisha abaje umunsi wose. Abarimu bamwe twagiye dusanga ku mashuri birinze kugira icyo bavugira kuri mikoro yacu. Gusa aba batubwiye ko impamvu benshi muri bagenzi babo batarimo kwitabira akazi nk'uko babisabwe n'ubuyobozi buriho ari ukubera ko kugeza ubu batarahembwa umushahara wabo. Bumvikanisha ko bataramenya nimba leta ishobora kuzabahemba bitewe n'uko benshi bakiri mu buhungiro. Naho ku babyeyi bo impamvu batohereza abana babo ku ishuri ni ukubera ko batizeye umutekano wabo. Ahandi twabashije kugera ni ku ishuri rya Cinquantenaire riherereye muri karitsiye ya Mugunga muri komine ya Karisimbi. Iri ni rimwe mu mashuri akomeye cyane ya hano mu mujyi wa Goma. Aha naho abarimu n'abanyeshuri ntabwo babashije kuhakandagira cyane ko ibikoresho by'iri shuri byose byibwe ubwo imirwano yasatiraga umujyi wa Goma. Twabashije kuvugana n'umwe mu bayobozi baryo, twasanze arimo kugerageza gukusanya ibisigarizwa by'ibikoresho byaryo. Il y avait d'autres équipements ici sur la Paillasse, beaucoup d'équipements de grande valeur. Aha hose ureba hari ibikoresho byinshi cyane byifashishwaga nk'imfashanyigisho. Ibi byose byaribwa ubwo intambara yateraga ahangaha mu mujyi wa Goma. Turimo kumirwa cyane kuko ntari amashuri hirya hariya yari arimo kubakwa, abantu baraje barasenya. Mbese nk'uko mubireba ahangaha dusigariye aho rwose. Sinzi ko iri shuri riri buze gutangira byihuse. Hirya hariya hari inyubako nshya ariko yose barasenye. Regardez, on a tout détruit. Uretse ibikorwa by'uburezi kuri uyu wa mbere, amabanki yo mu mujyi wa Goma nayo ntabwo yafunguye imiryango yayo. Gusa hari zimwe muri za banki zatangiye gukora zifashishije abafatanyabikorwa bazo basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma. Urugero twavuga nka Raw Bank yakoreraga mu mujyi rwagati, ubu yatangaje ko abari basanzwe bayigana bashobora gukomeza kubona serivisi zayo binyuze kuri agence ya Ilco Cash hose mu mujyi wa Goma. Kuba ibikorwa bitabashije gutangira neza kuri uyu wa mbere, hari abaturage bamwe bavuga ko biteza impungenge z'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo twabashije kuvugisha yagize ati: "Ni ukuri abantu bitabiriye akazi nk'uko byagombwa kuba, n'abanyeshuri ndetse ntabwo bagiye ku mashuri nk'uko byagombwa kuba, kandi ibi byose bikaba bifite ingaruka kubera inzara igombwa kudufata muri Goma, inzara akaba ari itwicira." Kuri uyu munsi kandi kimwe na zaba yewe na koperative zigenga n'iza leta nazo ntizigeze zifungura. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Ijwi ry'Amerika. Noneho tugaruke ku kibazo cy'uwahoze ari perezida wa Niger Mohamed Bazoum ufunze. Umuryango w'abibumbye urasaba ko abasirikare bamuhiritse ku butegetsi bamufungura bidatinze. Fidele Niyongabo nibyo atubwira.
kuba ico gihe we n'umutambukanyi wiwe ntibashobora kuvugana n'abantu bo hanze. Bamaze umwaka n'igice bafungiwe ku mugwa mukuru wa Niger Niamey. Umuganga wiwe niwe wenyene arekuriwe kubagendera. Urwego rwa ONU rwanya gupfungwa mu buryo budaciye mu mategeko rubona ko ifungwa rya Bazoum ritubahirije amategeko kandi birenga ku mategeko mpuzamakungu. Urwo rwego rusaba ko arekurwa bidatevye hamwe n'umutambukanyi wiwe bakagira n'uburenganzira bwo kurondera gushumbushwa ku karenganyo bakorewe. Itangazo ry'ishirahamwe ONU ry'uko Bazoum arekurwa ntiribaye irya mbere. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yari yasavye ko Bazoum arekurwa imbere yaho. Yaranasavye ko asubizwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu hari nyuma yuko atawe mu mvuto ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2023. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri iyo nkuru dushorejeho aya makuru yo muri aka kanya. Mbibutse gusa ko umuryango uharanira kurwanya ruswa ku isi Transparency International wasohoye icegeranyo cyawo cy'umwaka w'2024 mu karere ka EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. U Rwanda ruhagaze neza imbere y'ibindi, nirwo rero ruza ku mwanya wa mbere mu kurwanya ruswa, ariko ruri ku mwanya wa 43 ku rwego rw'isi.